ndabwije ukuri tutaremye uruvyaro rushasha uru ruvyaro rwacu futi rwarapfuye. Nasubiye inyuma neza ndaraba sanga tumeze nk'ivyihebe, nico gituma turaba iyorobetsi turi njyanya kuko ndabaraba mu ngiro. Ntimuvuga ngo vaho mpindura igihugu abarundi bose batunge batunganirwa. Vaho ndahaje. Ndi niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro ku Mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Mbonesha kuri muri Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro byakorewe amatohoza, haba muri politiki, haba mu nkino, haba mu ndero, haba mu iperereza, haba mu gateka kazi na muntu, ndetse n'amakuru aba ariko aravugwa gaha mu kibano ndetse no mu makungu, ndetse n'andi makuru yose abayeriwe aravugwa ijya nino. Ndaguhaye kazi rero we munywanyi waba mawiteguye gukurikira amakuru n'ibiganiro tugushikiriza kumbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri mwe Rudende ibashikiriza amakuru aba yakorewe amatohoza. Reka mbanze ndabaramutse mwese tutaherukanaga mu makuru n'ibiganiro twama tubashikiriza kuri n'umunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Twahirukanaga mu makuru yaraheze mu kanya tubabayira ivyari biriko biravugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Reka mbanze ndakwibutse rero mu gihe wowe utarafyonda sabone cyangwa partage ubanze ufyonde ko kugira uzura buwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro twama tugushikiriza kuri n'umunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Mbonesha kuri mwe Rudende iba yabazaniye amakuru yizewe. Ndaguhaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muyerereye. Iri niteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tuhorana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose twama tubashikiriza kuri n'umunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Niteka rero n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe mwanywanyi rero. Dore zibe mu ngigo nkuru amakuru yacu agira ashimikire ko muri uyu mwanya muri politike y'u Burundi na cyane mu mugambwe SNDD FDD bombori zirasubiriye kwibonekeza. Ni amakuru duhawe n'amasoko yacu kuri ubu ngubu biri kubera vuga ko mu mugambwe SNDD FDD injyane zasubiriye kwaduka. Kuri ubu ngubu biri kuvuga ko mushikiranganje wa mbere w'u Burundi Jacques Irakobuca yoba yataye ibiro vyiwe, yoba yahunze bivanye nuko ngo yoba ashaka gucibwa umutwe. Nta yindi mvo n'imvano nuko ngo yoba ari mwirage rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu rero hamaze kuboneka impande ebyiri zihanganye mu mugambwe SNDD FDD. Bamwe bati turegukira umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD Reverien Ndikuriyo, abandi nabo bati turegukira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu rero hagati ya Evariste Ndayishimiye ndetse n'umukuru n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD Reverien Ndikuriyo, kuri ubu ngubu umucanwa urasubiriye gucumba. Nta yindi mvo n'imvano rero biri kuvuga ko kuri ubu ngubu amatora kuva yimirije ngaha mu Burundi muri mwaka wa 2025 amatora rero biravuga ko yoba ashaka kugira ahagarare. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuye mu gacerere avuze ko yoba atunze ivyihebe mu Burundi, nkuko amakuru n'ubundi Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze ko yashira ahabona mwavyumvisha mu majambo amaze gushikiriza. Na cyane rero agavuga ko ngo bamwe mu barongorana mu butegetsi ngaha mu Burundi nyene mu kubafadayikanyeje mu kurongora igihugu cy'u Burundi, bamwe muri bo ngo bama abamugambaniye. Ni nyuma yuko kandi mu minsi iheze humvikanye amakuru avuga ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yoba atewe ubwoba n'amatora yimirije mu mwaka wa 2027, aho avuga ko rero umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD Reverien Ndikuriyo ashobora kuzomuhiga akaba ari we azotorwa akarongora igihugu cy'u Burundi. Ni nyuma yuko kandi abanyamugambwe SNDD FDD ndetse n'abagumyabanga b'uyu mugambwe SNDD FDD babona ko Evariste Ndayishimiye ngo atagikwiriye kurongora igihugu cy'u Burundi, ahubwo kuko byoba abigeze ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD Reverien Ndikuriyo ari we yoza hava arongora igihugu cy'u Burundi, na cyane ngo ko yita ko ubuzima bw'abanyagihugu b'u Burundi. Aha batanga akarorero nk'ukungene ngo yama atera kamo imbonera kure azifasha nko kubona ibyankenerwa byose, aho kubona ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye we ngo kurongora igihugu vyamaze kumunanira. Abanyamugambwe rero ndetse n'abanyagihugu b'u Burundi muri rusange barabona ko ngo Reverien Ndikuriyo cyangwa se uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD ari we ngo yoba akwiriye kurongora igihugu cy'u Burundi, bivanye no kungene ngo wewe azi ukungene politike ngo yoba ihagaze, no ngo wewe anakunda n'abanyagihugu b'u Burundi bitandukanye no kungene mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo atampuwe yoba afitiye u Burundi.
aha baratanga akarorero ngo kuva umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye agashika ku butegetsi ngo nta kintu namba kizima yigeze arakorera abanyagihugu b'u Burundi, ngo bagatanga akarorero nk'ukungene igitoro mu Burundi ikibandanya akibura, bagatanga akarorero cyane cyane ndetse no kubijanye n'isukari ngaha mu Burundi, aho bavuga ko ivyo byose bihanze abanyagihugu b'u Burundi. Aha ngaha rero baca batanga akarorero bakavuga ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ivyo akora byose ari inyungu ziwe. Akandi karorero batanga nukungene perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo yafashe abana b'igihugu cy'u Burundi ari bo basoda akajya kubata muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho babandanya bahasiga ubuzima ndetse ngo ariho boba bagiye guhonera. Nta yindi mbona imvano ngo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngicyo ashaka ngo nukugira ngo azove ku butegetsi afise amatungo menshi, bivanye n'ukungene muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yoba ariko ngarahavana ubutare. Sivyo vyenyine rero bishavuza abanyagihugu b'u Burundi, ahubwo abanyagihugu b'u Burundi baranashavuzwa cane n'ingendo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'umutamukanye wiwe Angeline Ndayishimiye, aho bavuga ko ngo Angeline Ndayishimiye yoba kuri ubu ngubu ameze nk'umwamikazi w'Ubufaransa, bakavuga ko nyene mu kunyonora amatungo y'igihugu ndetse no gusesagura amatungo y'igihugu ndetse n'ubutunzi ngo ari urugero ntangere kuri Angeline Ndayishimiye, ahubwo ngo aho kugira ngo afate amahera yofasha igihugu ayakoresha mu nyungu ziwe nko kugura ibirato bizimbye ndetse n'impunzu zizimbye. Ibi byose rero birashavuza abanyagihugu b'u Burundi, bagaca bavuga ko kuba perezida Evariste Ndayishimiye yakugwa ku butegetsi nta kintu ngo cobanezeza nkavyo, bakishimira ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo ari we yobandanya arongora igihugu cy'u Burundi. Perezida w'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye mw'uyu mugoroba aragabishije, avuze ko ibara riguye ngo ivyihebe vyoba bimaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Asabye abanyagihugu b'u Burundi ngo koga amagabo bakarikanura kuko ngo ibintu vyoba bimaze guhindura isura ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Avuze ko ngo mw'ishamba rya Kibira ibintu vyoba byongeye kuyangara kuko ngo hoba hari imigwi yitwaje ibigwanisho isubiriye kwibonekeza yabaginjiye mu kinyegero mu gihugu cacu cy'u Burundi. Barundi rero namwe barundi kazi muragabe muroge magabo kuko ibintu ntago vyoroshe ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuri aya masaha y'uyu mugoroba. Arega kandi mbandanye ndabahe nikaze n'ubundi kubiriko biravugwa mu makuru ngaha mu Burundi. Mu Burundi mu gihe habandanya hibonekeza ibikorwa byo kudandaza mu kinyegero, kuri ubu ngubu rero biravuga ko umuntu azokwaka amafaranga arenze ibihumbi 3 ku gakaye ngo kurugo azoba ari igisuma. Ibi ngibi bimaze iminsi biravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho rero usanga abanyagihugu b'u Burundi ibakwa amahera atandukanye n'ayaba yarashizwe ko n'indongozi. Ibi rero bikaba byashikirijwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana. Uwo mukuru w'igisagara ca Bujumbura akamenyesha kandi ko bibabaje ngo kumva hariho indongozi ishobora kwaka amahera arenze ayo kuri ako gakaye. Ni mu gihe kandi nk'uko avyemeza ako gakaye ngo kuva kashirwa ko nyene ngo gushika ubu ngo bagashize ku giciro c'amafaranga ibihumbi 3 by'amafaranga y'amarundi gusa, amahera ngo avuga ko basanze atavuna umuryango ugakeneye. Jimmy Hatungimana agasaba rero abanyagisagara ca Bujumbura kumenyesha uwo hirahira, akabasaba amafaranga arenze ayo yashizwe kuri ako gakaye. Ababikoze rero ko akabizeza kandi ko izo ndongozi izokwagirwa n'iryo kosa ngo izoca isezererwa maze ngo yongere ice mu gasho kugira ngo bayereke ko hari ikizira yakoze. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura ariwe Jimmy Hatungimana ntahisha ko ariko intambamyi bagira kugira ngo bashobore gutuza abene abo bantu.
Ico womenya nuko nyene ivyo bintu ngo vyama vyibonekeza mu gisagara ca Bujumbura nkuko uyu arongora igisagara ca Bujumbura abandanya abishikiriza. Tubandanirize amakuru kubiriko biravugwa mu makungu muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri ubu biravuga ko ngo hoba hatowe ikiyaga gishasha abita Mai Ndombe, abantu ko batari bazi giherereye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 2023 ntwarante 2025 niho ngo abantu batora ico kiyaga gishasha ngo hagati na hagati mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gifise ngo ibirometero coba gifise ngo ibirometero kare 2300. Bivanye n'ukuntu rero ico kiyaga ngo gisa, ico kiyaga ngo caje ngo kwitirirwa izina rya Rake Mai Ndombe mu Kiringara. Ibi rero ngo bikaba bisigura eau noire cankwe amazi yirabura mu rurimi rw'ikirundi. Iki kiyaga rero kikaba ngari ikiyaga gishasha kirimwo ibikoko byinshi cyane nk'amafi, ndetse ayo mafi atandukanye n'inyoni nyinshi zitandukanye hamwe ndetse ngo n'ingona, injojo n'injojo. Ico mwomenya kandi nuko iruhande y'ico kiyaga ngo hari hasanzwe haba abantu bari batunzwe ndetse no kuroba gusa ifi ngo ziva muri ico kiyaga, akaba ari naho ngo batanga amategeko y'ico kiyaga. Ico kiyaga kikaba rero cari kigereranijwe cigeramiwe n'abo bantu nyene bamaga barakiroba, kubera ko nyene nkuko bishikirizwa n'abegereye aho ngaho muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa kucika ubu biragoye kwiyumvisha ngo ko hoboneka uburebure butazwi mw'ico kiyaga nyene, nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abandanya abishikiriza ngaho muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Usanga birashoboka ko mu gihugu gifise ibirometero kare miliyoni 2345 kilometero kare ngo n'abantu bangana n'imiliyoni 158, biragoye kumenya igihugu nk'ico narirya hari inyeshamba nyinshi cyane n'ibikoko vyama byibonekeza biryana ngaha muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Dusozerere amakuru yacu mu gihugu c'Ubufaransa. Mu Bufaransa indege izwi nka Air France yasubiye ku kibuga c'indege kubera ikibazo ngo c'itelefoni. Hari kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 21 ntwarante 2025 aho indege yakopanye y'Ubufaransa izwi nka Air France nimero AF 750 Boeing 777 akarongo 300 akaburungu 300 ER yahaguruka ngo ku kibuga c'indege Paris Orire igana muri ville ya Pointe-à-Pitre cyangwa se PTP muri Guadeloupe. Biravuga ko rero ngo yari ifise ingenzi 375, umwe muri izo ngenzi ngo yaramenyesheje abajejwe umutekano muri iyo ndege ko kabuze telefone yiwe kandi yarayifise. Bamaze kuyisaka ngo barayibura, abapilote b'iyo ndege ngo baciye bahitamwo gusubiza indege inyuma, aho rero ngo yari ivuye ku kibuga kugira ngo barondere neza iyo telefone ngo ntize guteza isanganya ishobora guturuka kuri bateri yayo. Reka rero mbashimire mwe mwese twari turi kumwe mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri n'umunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Umunesha kuri Rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba vyakorewe amatohoza. Yari iteka rero n'umunezero ntangere byo kuba twari kumwe namwe mwanywanyi duhorana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza ku munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Umunesha kuri Rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba vyatukorewe amatohoza.
Reka rero tube dusozerera amakuru yacu ngaha turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko mwijoro amakuru tuza kuba twahawe n'amasoko yacu twohereje mu mihingo itandukanye aho yeza kuba yadutorokanirije tugaca tuyabashikiriza ku buryo bw'idonido. Reka rero mbashimire mwese babanye namwe barundi kazi mudukurikira muri mu bihingo itandukanye igize igihugu cacu c'u Burundi ndetse no mu makungu uya kure mwese mubandanye mudukurikira mubandanye mugira ibihe byiza turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko mwijoro. Ryari itekano n'umunezero ntangere ryo kuba twari twumwe namwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri aya masaha.